mukanya reko ndasoma agakuru ahantu aho gakuru kambaze kweri aravuga nti reka ndagasangize n'abandi ahantu kaza kubura kazobora kabisa niba uri mu bantu 1000 baza kumva iyi nkuru gisimbura na 10 bobo baza gufatwa. Iyi nkuru iragoye gutahura nico gituma mwo kwitonda mu kuyumviriza. Uyitahura ndamukurira inkofera kweri. Nico gituma navuze nti niyo naronka abantu 10 gusa ku 1000 jenja zimbira mu kirere nzoba nayivuze neza. Ni inkuru y'abagabo babiri wampaye inka, umwe yitwa Kuri uwundi akitwa Kinyoma. Bamba bari kumwe batera inkuru kurutu na turiya mugabo bari bazinanye. Umunsi umwe rero bariko baratembera, Kinyoma acabwira Kuri atemuka, iri zuba woryumva gute? Ati ryasaze harashushe cyane. Kuri ati najewe ndavyumva kweri harashushe gose. Nuko rero barabandanya. Kinyoma ati ndagize iciyumviro, ngo tuje koga nani turabe yuko ubu bushuhe bwohera kabisa. Kuri ati nivyo, ico ni iciyumviro ciza kweri. Ngabo rero baracomotse bashitse ku ruzi. Bati ruzi ngene rufise agafereshere mana yanje. Bati rizuba ryari ritubaze, reka twikubite muri uru ruzi incuro zingahe tuza kuvayo turi naga. Kinyoma rero ati rero Shakuri umviriza ingene tugomba tubikore. Kurati tuga kwijambo wampaye inka. Ati gira amahoro twambura impuzu twese, hanyuma nje marura 3 duce dusimbira mu mazi dukubita umwibi tuyabimbize mpaka. Usanga hari abantu bariko barayumviriza batazi gukubita umwibiga canke ibintu vyo kubibiza. Kurati ivyo rero nivyo nzi. Yamara rero ako karagatirike nguwo rero Kinyoma aratanguye guharura ati 1 2 3. Kuri atarukiye muri gwaruzi akubise umwibi wa mayiga. Nawe rero Kuri yarazi gukubita umwibi watanje. Hari abantu bakubita umwibi akamara n'iminota 2 ari munsi y'uruzi. Ivyo rero Kuri yarabizi. Wa Kinyoma utanka rero wewe ntiyasimbiye muri gwaruzi ahejeje guharura 3. Kuri wewe yiyumviye ko basimbiye mu ruzi bose, ariko murumva karagatirike. Nuko Kinyoma acafata za mpuzu za Kuri arazambara arasobeka atari icomokera wa mayinka. Kuri rero aza kuva muri ya mazi, aza kuva muri wa mwibi areraguza ati none Kinyoma aracari ko arakubita umwibi canke? Ati none ga yemwe ko ntamubona yagiye he, yasomye nturi canke? Kuri akabona amazi ntiyinyagaza no kwinyagaza ati ibi bintu nibiki? Niko gucava mu mazi wa mayinka. Araraba aho yashize za mpuzu ziwe arahebura, ariko abona ya majinisi ya Kinyoma yibereye ngaho. Mumbabarire sinzi ko yari yambaye amajinisi, ariko fata ko yari yambaye impuzu. Nuko Kuri aruko zamuremye. Kuri ariyumvira ati jewe naho nsigendi gusa, jewe singeza ngo ndashira ku mubiri izi mpuzu za Kinyoma. Kuri aca bunda mwishamba arinyegeza yitwikiriza amababi. Kinyoma rero yatwaye izo mpuzu za Kuri kubera mwico gihugu bose bari bazi Kuri, bari bazi impuzu yambara. Kinyoma nawe kubera impuzu yambara bose baza baramuhinyuye. Naho yeseruka ku kilometero baca bavuga bati ngujya Kinyoma araje basha. Bose bagakomera induru rimwe wa mayinga bati yararararara ngujya Kinyoma basha. Kuko bari baramugendeje. Kinyoma yarangwa n'amanyanga yose, ngo amanyanga yose abaho yari kuri Kinyoma. Kinyoma rero agenda arapomera mu nzara tuno munsi hoho ndabakenyuye basha. Ati mwari mwaramenyereye
nuko araseruka mu gisagara yacumisemwo wa mwambaro wa kuri. Abantu rero batangura kwigina nka kumwe bahora bigina babonye kuri. Nababwiye yuko kuri yarazwi hose. Baridagadura, baripfuna wampaye inka, bati kuraraje. Monsieur Kinyoma nawe mu mutima arazi yuko yahinyanyuye. Ku mutima ati yaba mwari muzi ico nzigabasha. Abantu bati namakiga kuri. Kinyoma ati jewe ni sawa vrema. Yifata nka kuri nyene, abantu ntibahinyura n'ikintu na kimwe. Bati vy'ukuri ubu ni kuri. Nuko kurundi ruhande kuri yariko arabundabunda mw'ishamba yambaye amababi. Niho gucagira ati ebagabo reka ngende mu gisagara ntihabura abanyambika agahuzu. Kuri aracomotse yari gusa yambaye amababi n'ibimaramare n'amasoni. Aravuga ati bahungu nimufasha ndi kuri nahuye n'ibibazo. Nahuye n'akaje karamana. Abantu baravuma ahubwo bafata n'ibihiri bagomba mukubite. Bati wewe urashobora kwigereranya na kuri. Kuri turamuzi, turazi ingene asa. Urashobora kubesha wita kuri. Kuri aragerageza kwisigura avuga ingene vyamugendeye eka akoresha ukuri nyene. Baranka kuvyemera. Bati wowe urasara mu mutwe mbega. Bati kuri yaciye no ngaha mbere. Wewe hetse kuvuga ngo uri kuri. Basha baramubera ifuro ry'igiti. Kuri arateba arabura n'ijambo avuga. Kuri muri ba bantu bose arabura n'umushigikira. Mu nyuma rero abantu niko kuja gutahura ko Kinyoma yiyambitse umwambaro wa kuri. Batahura ko Kinyoma yabahinyanyuye atari kuri. Mu nyuma rero abo bantu barashikira kuri bamubwira bati nukuri twarihenze ntitwamenye ivyakubaye ko twagiye kubihinyura mu nyuma. Kuri araheza arabaha imbabazi kuko wari wo mugenzo wiwe. Sije no hohera Kinyoma we yiyambitse umwambaro wa kuri kandi atari kuri. Mu buzima hari ibintu byinshi bizoza umengo nukuri kandi ari Kinyoma. Binashigikirwe na benshi imbere. Hari umuntu yavuze ngo iyo Kinyoma kivuzwe na benshi gihinduka nk'ukuri. Ariko naho vyogenda gute ikinyoma ntigishobora guhinduka ukuri. Naho Kinyoma yokoresha imikenyuro imeze gute ntiyoshobora guhinduka kuri. Pardon. Nashiye nibagira aho tugeze. Iyi nkuru ya Kinyoma na kuri yansamaje. Ariko reka tubandanye. Leta mvyeyi, leta nkozi yarayigiraniye amasezerano n'ishirahamwe Ubaka Nation liserukiwe na Fabrice. Fabrice rero avuga ati abarundi bose bagomba bubake isoko nkuru ya Bujumbura. Ati cyane aba diaspora. Ati nabandi bazoshiramwe imitahe n'umunyagihugu aba hariya za mpinga Kayove umutagisivero nawe nyine azoshiramwe umutahe wiwe. Murumva yuko ari ibintu bihimbaye. Jewe nka Fabrice Manirakiza canke nka Ubaka Nation Group ko tujujwe umunezero cyane kuba leta mvyeyi leta nkozi iduhaye novuga ati opportunity yo kwerekana kurusha ibikorwa canke ubuhinga bw'abana b'abarundi ndetse no muri diaspora mvuga ko ari insinzi kuri twese canke ari intambwe kuri twese nkavuga ati rero iki ni gikorwa cy'abarundi twese si gikorwa cha Fabrice si gikorwa cha Ubaka Nation Group ni cy'abarundi twese ati kubera iki mu buhinga tugiye gukoresha kugira rijya soko rikuru rya Bujumbura risubire kubakwa obviously wari we wese arazi ko hakenewe uburyo bwo gukora ivyo bikorwa nkavuga ati ubwo buryo rero tugiye gushiraho ikigega rusangi c'abarundi bose babara abarundi bari ngaha mu Burundi babara n'abarundi bari muri diaspora cyane bari muri diaspora ico ni kigega kizoha karyo abarundi bo muri diaspora kuguramwe imitahe ku buryo umutahe umwe uzoburi ku mafaranga ngana ijana na 3 y'amafaranga y'amadolari umurundi nawe ari ngaha
yazoba ari ibihumbi 103 by'amafaranga y'amarundi. Urumva ko mu cifuzo cacu canke mu mbono yacu ni mu nzira yo kugira na wa murundi wa ruguru umwe wahari y'inyange canke wa mutaxi vero aronke opportunity y'ahantu ashobora gushira amafaranga azoja gukora imigambi y'iterambere kugira nawe mu kazoza novuga ati tureme bya yambona kazoza yanye n'icubahiro y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060. Ni ikintu wanashaka kuva aho dutanguye kuvuga ko tubishoboye canke twobigerageza twarose abantu batari bake bavuga ati twari nimudushire ku kibuga misi yose batubaza ati none bazobibemerera ryari bizogenda ryari bizoja mu ngiro ryari. Uno munsi rero murumva ko ari intsinzi canke umunezero ukomeye kuri twese nk'abarundi. Nkavuga ati ico kigega kizofinansa imigambi itandukanye y'iterambere ry'igihugu no mu masektere atandukanye usivye infrastructure gusa, kuko nko ubushize mwarumvise se Barundi avuga ati ni giki kibuze ko dushobora gutransforma novuga ati ubutare bw'i Burundi kenshi za gusanga ari ya mafaranga y'agaciro abuze. Ubu rero n'umuryango novuga ati leta yugururiye twese nk'abipfuza iterambere ry'i Burundi cyane cyane aba diaspora. Urumva ko umudiaspora hariho hose iki ni kigega kizomwugura amarembo yo ho gushiramwo amafaranga yo novuga ati uguteragira imbuto y'iterambere kugira no mu kazoza tuzobandanye novuga ati turemu Burundi budakeneye ifashanyo ziva hanze ahubwo turemu Burundi bwo nyene bwifise, hanyuma dutere n'iyindi ntambwe iri hejuru yo ngaho mu nzira yo kuba dushobora no gufinansa n'ayandi n'amaproje mu bindi bihugu. Rero nkavuga ati uno munsi natwebwe kaba karyo ko kugurura ku mugaragaro ko abipfuza kuba muri uwo mugambi w'ico kigega ko botangura kuyandikisha. Twari tumaze iminsi tuganira na Banque Centrale BRB kubijanye n'umutekano, nihagira umuntu yiyumvira ngo ayo mahera yahaye Fabrice, no, amenye yuko ayo mafaranga yashize mu kigega kiri protege gisa amategeko akigenga. Urumva ko na leta yagumye twibutsa ikintu cyitwa amategeko ku buryo uwo ari we wese ajyama gasinzira akamenya ati aho nashize umutahe wanje niho nzo kwimburira. Hagire numwe yo hava yiyumvira ngo ni ivy'umuntu yumve ko ari bya bose, kuko byari byoroshe yuko tuja kurondera aba investisseurs hanze ngo bazana amadolari, ariko dushaka ko abarundi bonyene abari bo bavyikorera ku buryo na wa murundi wa hariya ruguru azoza ibujumbura akavuga ati ngiki ikintu nanje fise mu ruhara. Rero abipfuza kwiyandikisha kuja muri ico kigega turafise novuga ati tubasaba ko borungika amazina yabo, ibihugu barimwo, ama nimero yabo, ama email, ibyo byose, hanyuma nimero umuhora bashobora kubirungikako ni guteranya 257 76 96 87 ubusa 5 canke 6 6 59 Ibi vyiyumviro vy'uko diaspora igomba yubaka isoko, ikambere n'uwundi muntu wese abigombye agashiramo umutahe ntawo binegura, kandi isoko izokubakwa tugira amahoro n'ubumwe n'iterambere. Reka rero dushimire leta mvyeyi, leta nkozi kuri uyu mugambi gusubira kubaka isoko nkuru ya Bujumbura. Twagomba tubakeze kuko baramaze kugira ivyo batweretse mu gihugu bashoboye gukora. Ayo masezerano rero n'amasezerano y'ibanze tuza kubaha amezi 6 kugira ngo ivyigwa vy'intango vyari vyarakozwe babisubiremo babinonosore neza bari kumwe n'abahinga bacu, bashobore kandi no kutwereka ingene uburyo bwo kubikora buzokwegeranywa niyo buzova. Hari ivyiyumviro bamaze kudushikiriza, ariko ubu tugomba bagende bavyitondere neza, bavyandike neza, kuko kubaka isoko nkuko tuvyifuza kugira ngo ise niyo turiko turaja nk'igihugu
cifashe mu myaka mike iri imbere 15 igihugu giteye imbere mu myaka 2060 bisaba yuko iyi soko yubakwa ku rwego cyane ku rugero mpuzamakungu. Ibi rero basaba yuko bakorana n'abahinga bo mu gihugu n'abahinga bo hanze, bigasaba kandi ko no mu kurondera amafaranga yo kuzokora ico gikorwa bitegerezwa gukorwa vyisunze amategeko y'igihugu. Tuzokorana ni banki nkuru y'igihugu n'amabanki ngaha mu gihugu kugira ngo uburyo bwo kwegeranya amafaranga byose bize bikorwe vyisunze amategeko. Noneho bizokoroha no kuyubaka kuko abanyamitahe bakomeye bari muri leta. Nawe nyarira bariko barubaka amahinguriro hanze kwizo bihaje mu bikoresha na kubahenda. Leta mvyeyi, leta nkozi. Aba diaspora kuzoba ari gusahiriza. Kuko aba diaspora ni bake cyane basumvya imitahe abatama bacu barondeye inoti kuva kera. Abatama bari muri leta mvyeyi, leta nkozi. Vyogora kunyumvisha ko abahungu b'aba diaspora basumvya amahera umutama usanga afise ama V8 15 V8 20. Umuntu gasanga ni miliyarderi ngo afise imirere akagara afise ijipe 50 ngo ningo n'umugabo bwahe shetani. Reka nyene twemere ko aba diaspora bagiye kudukorera ibintu bikomeye kandi bazoyubaka kweri. Ariko nujya mugani navuze ntimuwirengagize. Mugabo ndazi yuko uza gutahurwa n'abantu 10 ku gihumbi. Kuko vraiment na jewe ndumva yuko bigoye gutahura. Mu gusozera umugani wa kuri na kinyoma muzirikane ko gose n'umugani ugoye gutahura cyane, ariko ufashe umwanya ukwiye wo kwiyumvira ko urawukuramwo icigwa gikomeye. Kinyoma yamafise amatrika akomeye, yamafise imikenyuro ikomeye mbere igoye no gutahura. Imana yo mwijuru nibahezagire mwese. Reka twibandanirize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mwishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ukuri kurababaza. Ukuri kuzokwama gushigikirwa n'abantu bake. Ikinyoma cama gishigikirwa n'abantu benshi. Ariko naho biruko ivyo ntibituma ukuri guhinduka. Iki cigwa naje ndiko ndagitegura ndumva ko kigoye kweri. Kuri kwama kukiri ibibazo